ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Ndase kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, dusangire amajambo y'Imana atubwira ivy'ukuntu abiki gihe tugomba kuba maso kugira ngo ivyabaye kuri Nowa ntibize bidushikire, ahubwo bize bisange turi maso kandi twiteguye. Yesu yaciye umugani atanga akarorero ku vyabaye kuri Nowa, ati nkuko vyari biri mu gihe cyo kuri Nowa niko bizoshikira abantu b'iki gihe. Bene data, reka turabe amajambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 ku murongo wa 37 haravuga ngo, kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Bene data, uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Yesu Kristo atanga akarorero ku vyabaye kuri Nowa. Iri ni ijambo rikomeye cyane, kuko ivyabaye kuri Nowa twibuke yuko yari umukozi w'Imana, twibuke yuko Nowa yari afise abahungu batatu, abahungu be bari bafise abakenyezi, bose bari 8. Hari ikintu gitegeza kutwigisha ngaha, kuko wewe mu Kristo, abakristo ba kino gihe musuzume murabe neza imiryango. Yesu yashatse gukebura imiryango, kuko igihe Imana izoza gutora ishengero izoza iraba umuryango wose ukwawo, umuryango wose ukwawo, nk'uko Abisirayeli muri ca gihe Imana yabwira Mose ati bwira Abisirayeli bose baje mu nzu umwe wese, umuryango wose ukwawo, hanyuma babaje umwagazi w'intama, hanyuma baheze basige amaraso ku miryango. No kuvuga bigaragara ko Imana yagenda iraba buri muryango, hanyuma hageze igihe bose baza guterana, ari uko Imana ibabwira ati nimusohoke kugira ngo baje guhimbaza Imana hakurya ya ca kiyaga gitukura. None rero bene data, Yesu aravuga ngo kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu misi y'ukuza k'umwana w'umuntu. Rero reka turabire hamwe ivyo dutegerezwa kwibandako no kuraba, turabe ivyo shobora kudufasha, kuko Bibiliya iratubwira ngo uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba muri iki gihe. Muri make buri muryango wose ugomba gufata ingamba canke ingingo nk'izo Nowa n'umuryango wiwe bafashe. Turabona ko abana biwe bamwumviye maze bafatanya kubaza ubwato. Birakwiye rero ko abana b'abakristo, abana b'abakozi b'Imana, umuryango wose atanumwe avuyemwo, bagomba kumvira abavyeyi, maze abavyeyi nabo bagahakisha ko abana babo bari kumwe muri iki gikorwa gihambaye cyo kwitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko birashakirwa ko buri muryango wose uja hamwe, hanyuma maze mwese umwe wese agahakikisha yuko umuryango wiwe witeguye gusanganira umwami Yesu Kristo. Twitegure rero guhungira mu bwato, twitegure guhungira mu bwato aribwo Yesu Kristo. Abo kuri Nowa baranse baragamika amazosi, banka guhungira mu bwato bwa Nowa. Niko nuno munsi abantu benshi barabwirwa guhungira muri Yesu, ariko bakagamika amazosi. Uno munsi tubona benshi bakomeza kudamarara no gugamika amazosi, bakabona ko ari bisanzwe, mbese bakabona ko ari nko kwikinira. Benshi bibereye mu etaje no mu magorofa, benshi barikinira, benshi bibereye mu masiporo, abandi bibereye ku mateleviziyo, abandi bibereye mu vyo bita amakonferanse, bakibagira ko Imana isaba ko buri muryango ugomba kwisuzuma, ugomba kuja hamwe, maze bagafata ingingo zikomeye zijanye n'ivyo guhunga. Rero iyi ni nzamba isemerera ibabwira ngo nimuhunge, kuko Yesu Kristo ari hafi. Wewe nyenurugo, wewe mushinga ntahe, nawe mukenyezi, mwebwe abavyeyi, murasabwa kugira ngo mubwire abana banyu kugira ngo bicare biteguye, kuko Yesu Kristo ari hafi. Imiryango y'abakozi b'Imana bazokwireguza iki? Ico ni kibazo kiko kirabazwa imiryango y'abakozi b'Imana, kuko uno munsi bimaze kubonekana ko abakozi b'Imana imiryango yabo benshi batiteguye, na cane cane kuko benshi mu bakozi b'Imana, benshi ni babandi usanga harimwo abahinduye imibiri yabo, baciye ukundi, ugasanga barisize vya bindi, abandi barishize ko imishatsi, abandi bariteye kw'inzara, abandi barishize ko iyindi mibiri batavukanye Imana itabahaye.
aho ni mu bakozi b'Imana, abo ni mu bakristo. Ariko ndagira nkubwire ko ari gihe cyo kuburirwa kugira ngo ari we wese yicare yiteguye kandi yicaragavye. Abandi nabo usanga imiryango yabo acangwa abana babo umwe wese atanda ashirukwiwe, wundi akaba afise gahunda ziwe, wundi akaba afise gahunda ziwe. Ariko ndagira nkubwire ko Yesu Kristo aragomba ko buri muntu wese agomba kubwira abo mu muryango wiwe kugira ngo bahunge maze bitegure guhunga kandi bagende bahunge hakiri kare. Mbega Nowa yabigishije iki? Akarore ko kuri Nowa arashaka kuduha akarorero keza, kuko Nowa ivyo yakora byose twibuke ko igihe cyo kuri Nowa kitari coroshe, kuko aburunganwe bose bo kuri Nowa bari barononekaye, ariko abana biwe barumviye. Kuko iyo abana biwe batumvira, murabona yuko no musi isi yose ikomoka mu ruvyaro rwa Nowa. Nukuvuga rero ko byashakirwa yuko Nowa n'umuryango wiwe bose bumvira, hanyuma maze bagakurikira ico Imana yavuganye na Nowa. Nico Imana iriko iravuga ngo imiryango yose nije hamwe, imiryango yose niterane, buri muryango wose uhamagare abana bawe bose, ubabwire, ubamenyeshe, ubabwire bitegure, mwicare mwiteguye. Nico gituma hari itangazo rivuga ngo mwese ja mu nzu mwiyugarane, hanyuma musenge Uhoraho kandi musabe Uhoraho aba mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azobahera. Turabona ko mu bana ba Nowa bose binjiye atanumwe avuyemo. Nico gituma natwe birashakirwa ko imiryango yacu igomba kwinjira mu bwato, aribwo Yesu Kristo atanumwe avuyemwo. Ariko abana b'abakozi b'Imana nibo ahubwo bariko barigisha abandi kugarariza, nibo bigisha abandi ubugaba, bariko barigisha abandi ubusambanyi, bariko barigisha abandi gucikiza, gushika umuhindo, gutera ku yindi mibiri yabo batagenewe. Nukuvuga imiryango y'abakozi b'Imana, abakristo, ababatijwe, abahawe ingabire za mpwemu, nibo bariko barasamaza makungu, nibo bariko barasamaza abandi. Ariko harageze ko wewe mu Kristo witeguye kuja mwijuru, witeguye gusanganira Yesu Kristo, ugomba gufata izindi ngingo zikomeye kugira ngo ukize amagara yawe kandi ukize n'ay'umuryango wawe. Kandi Imana irerekana ko benshi na cyane mu bakozi b'Imana canke mu bana b'abakozi b'Imana, benshi usanga bamaze kwigira mu vyawo, nkuko tubona mu isanzano rya kera abana b'umukozi w'Imana yitwa Eli bakora ivy'ubuhemu, bakagarariza, bakora ivy'ubusambanyi, kandi bakagenda biba n'ivyo mu ngoro y'Imana, bakagenda bakora ivy'Imana ibona ko ari bibi. Turabona ko Imana yabahanye igihano gikomeye cane. Rero nico gituma iyi mburi ije ku bana b'abakristo, ku bana b'abakozi b'Imana mwese yo muva mukagera, imiryango yose y'abakristo, kugira ngo mugabe kandi mwitegure. Rero biboneka ko ngo imiryango y'abakozi b'Imana ba kino gihe, imiryango y'abakristo ba kino gihe nibo bahinduye imibiri yabo uko Imana itabaremye, nibo biteza inshinge zo guhagarika kuvyara, bakica abana bakiri mu nda. Kenshi imiryango y'abakristo nibo bakoresha za nshinge zo kubuza kuvyara, nibo bamaze gufata izo ngamba, nibo ahubwo bafata iya mbere mu guhagarika kuvyara, bicira abana mu nda. Imana iravuga ngo yabahaye uku kwezi kugira ngo biherere mu mazu iwabo bihane, ariko bakomeje kudamarara. Imana iravuga ngo yabahaye ikiringo ca karantene, ibahaye kino kiringo ca none kugira ngo mushobore kwihana, mushobore gukemura ibibazo. Muntu ufise ikibazo kitarakemura ugikemure hakiri kare. Abakozi b'Imana, abapasiteri bariko baragerageza guhenda abantu, bababwira ngo bakore za conference, ariko ivyo byose byo gusengera kuri video nibiriko birasamaza, kuko umuntu wese agomba kurondera Yesu wenyene. Yesu wenyene niwe yagusozereye, Yesu wenyene niwe utegerezwa kurondera. Nta kurondera ubwinshi bw'abantu, ahubwo urondere Yesu wenyene, kuko Yesu ntiyakubwiye ngo mugende kugira conference. Ndagira nkubwire yuko ivyo byose bigiye kumara igihe gito, kuko Imana iraje kuraba no kuvugana n'abakozi b'Imana. Inzu ziko ziratanwa ari misaka, insengero nyinshi zigiye gutanwa ari misaka. Sigitangaza kuko n'urusengero rukuru rw'Imana rw'i Yerusalemu rwarasangangutse, kandi Imana yararubatanye kuko bihaye umugararizo, maze bahitamwo kugarariza Imana. Imana yahisemo gusenya urusengero, irarusambura kugeza no munsi. Rero ngo ni kangahe Imana yagerageje kubakoranya. Imana yaragerageje kubakoranya,
maze barabwira ati nimuterane muje mu nzu musenge. Ariko benshi no munsi badamaraye bishakira za konferanse, bishakira kwibonera abantu gusa, kwibonera ubwinshi. Abandi nabo bagomba batsimbaraye ku madini. Hariho amajambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 23, maze duhere ku murongo wa 36 na 37. Haravuga ngo ndababwira ukuri ivyo byose bizoshika kuba iki gihe. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imisu yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. Imana irabaza ngo ni kangahe nagerageje kubakoranya nk'uko inkoko ikoranya imisu yayo, ariko ntimwakunda. Imana igomba kuzohungisha buri muryango wose nk'uko yahungishije Nowa n'umuryango wiwe, nk'uko yahungishije Loti n'umuryango wiwe. Ariko ab'iki gihe bo bakuye hasi ngo n'impaka, ngo bari muri konferanse. Ariko konferanse zifise igihe cazo, hari igihe kizogera n'izo konferanse zizoba tagishoboka. Nico gituma mutangure kumenyera, kuko igihe kigiye kuzaho umuntu wese agiye gusigara atunzwe nico yigeze kumva mbere. Wewe rero ugikurikiza ivyo bikurikira abandi, hari igihe kizogera uzorondera akanya katakiboneka. Imana iraje kuvugana n'uwo wese ngo ja mu nzu wiyugarane, uje mu nzu wiyugarane, bandondere jewe Uhoraho. Mureke za konferanse, ahubwo ni muje mu nzu murondere Uhoraho, maze musenge Uhoraho yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga. Eheraba bahisemo kurondera za konferanse, bahisemo kurondera ubwinshi bw'abantu, bariko bararaba abantu, bateranira kuraba abantu, ariko ntibandondera je Uhoraho. Kandi Uhoraho aravuze ngo uzomurondera wese ari mu nzu yiwe agateranya n'umuryango wiwe atanumwe avuyemwo, Uhoraho azomwumva kandi azomwakira. Imana ibagirire neza. Hajya murondera konferanse, hajya muja muri za konferanse, ariko Imana bamoyisize hajya nyene mu nzu, kuko Imana iri hajya mu nzu. Mu nzu iwanyu Imana iravuga ngo nuje mu nzu wiyugarane, nk'uko tubibona muri Yesaya 26 umurongo wa 20 haravuga ngo wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane, ube urihishije akanya gato gushitsa aho ubushangashirwe buzoshirira, kuko Uhoraho ariko araviwe, azanywe no guhanira ababa mw'isi ukugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga vy'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Imana ihabwa icubahiro. Imana idufashe ngo ja mu nzu wiyugarane, ngo Uhoraho ariko araviwe, Uhoraho ariko araza azananye n'uburake. Igihe c'uburake kiraje. Twamaze igihe dufise igihe c'ubuntu, ariko igihe c'ubuntu kigiye kurangira. Ubu tugiye kwinjira mu bindi bihe bidasanzwe. Nico gituma twongere guca bugufi, twongere kurondera Uhoraho, bigishoboka ko abonwa tumwambaza akiri hafi. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ko bakengereye iyi mburi nta kindi bazoba bakirindiriye atari kwitegura urubanza. Imana yacu yiteguye gushinga urubanza, yiteguye kuburana n'abantu bayo. Imana yacu iragomba gushinga urubanza, kuburana n'abakozi b'Imana. Imana yacu iragomba gushinga urubanza, kuburana n'abamenye Imana, ariko bakayigarariza, kuko ntaco muzoronka mwireguza. Twirinde, kuko ntaco tuzoronka twireguza, ntaco dufise tuzokwireguza, ahubwo igikwiye nuko tugomba kurondera Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Nimukore ibishoboka byose, maze umwe wese arondere umwami wacu Yesu Kristo, hanyuma asenge Uhoraho aba mu mpisho, kandi data abona ibihishijwe azoguhera. Wihane, uce bugufi, hanyuma uteranye umuryango wawe wose, ubabwire uti nimuze turondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, tumwambaze akiri hafi. Imana ikugirire neza, kugira ngo urondere umwami wawe utiriwe uriyumvira ko uzomuronka muri konferanse. Imana ntuzoyibonera muri konferanse, Yesu ntuzomubonera muri konferanse. Igihe kirageze aho urondera Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Akana kabanga tugifise, turacibigwa ibanga, turacafise amahigwe, maze aka kanya tugakoresha ko kari, hanyuma turondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, maze duce bugufi, hanyuma tuburire imiryango yacu, tubwire imiryango yacu ati nimuze duhunge. Ndabwira wewe mukozi w'Imana, ugende ubwire imiryango yawe yose, ubwire abana bawe bose, ubwire umuryango wawe wose, ubabwire uti nimuze duhunge, igihe
kirageze cyo guhungira mu bwato, kuko ubuho ntihazoza wa mwuzure kuri Nowa, ariko ubuho twiteze kuzoshika muri ca gihe cy'uko Imana iza gutora umugeni wiwe, hanyuma abasigaye mu isi bazaba basigaye mu ngorane zikomeye, bazaba basigaye mu kaga gakomeye. Vya vyago ndwi na zanza vya ndwi, ni ukuvuga byose bizosigara birasendanisha mu gihe cy'uko uburake bw'Imana isi izoba yiteze guhabwa agakarabo ka vino. Imana ikugirire neza, iguhe guca bugufi, iguhe kumva iyi mburi, iguhe kumva iri jambo ryayo. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya kugira ngo dushimire iri jambo Imana iduhaye. Urakoze mwami w'abami, urakoze Mana isumba byose, kuri buri muntu wese amaze kumva iri jambo, kuri buri muntu wese mwami wacu Yesu Kristo yiteguye kugira ngo yongere guhunga ahungire muri Yesu, yongere kwitegura kugira ngo ahungire muri Yesu, kuko igihe kirashitse cyo kwikangura kugira ngo ababitegura gusanganira umwami Yesu bitegure kumusanganira. Uduhe kwitegura kugusanganira, kuko mwami ijambo ryawe ari rizima kandi rifise ububasha. Nico gituma muri kano kanya uduhe guca bugufi, maze imitima yacu yitegure kugusanganira. Turabona ko mwami abo kuri Nowa baragararije, ariko Nowa yumvira Uhoraho maze arumvira, maze ahungira mu bwato. Uno munsi turasabwa kugira ngo natwe imiryango yacu yose mwami, n'abana bacu bose mwami, maze umwe wese, umuryango wose, urugo rwose mwami w'icubahiro, nk'uko Abisirayeli babikoze, natwe mwami tubikore, maze twongere guhungira muri Yesu Kristo. Buri muntu wese, buri muryango wose ukwawo, umuryango wose ukwawo, umuryango wose ukwawo, maze turondere Uhoraho bigishoka kuhabonwa. Ewe Uhoraho urakoze, ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.